Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uteze amatwi ikicigwa cy'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twarabandanije kurabira hamwe ivyiyumviro ngenderwako bijanye n'ukwiga ijambo ry'Imana. Twaravuze yuko umwana w'umuntu akeneye vyinshi kugira ngo abeho, ahanini akaba akeneye imfashanyo ivuye ku Mana. Ariko rero ibyo ntibihagije kuko arakeneye no kugiriranira ubucuti n'iyo Mana yamuremye kugira ngo abeho atunganiwe afise n'amahoro mu mutima. Kubera ko umwana w'umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, haragera igihe umuntu wese yumva akeneye kumenya ubuzima bwiza ubwo ari bwo n'ingene yobushikira. Mu by'ukuri umuntu wese naho yogira ikiganza ciza akaroranirwa mu kazi kiwe, mu muryango, mu kibano n'ahandi, nta numwe atifuza kumenya ingene bizoba bimeze ejo hazoza. Amahera, ivyo kurya no kunywa n'ibindi byose vyifuzwa, ivyo byose ni ivy'akanya gato. Ivyo ntibishobora gutanga amahoro mu mutima. Umwana w'umuntu arajwe ishinga no kumenya ukuri, akaba azi neza ko ukuri kutari muri ivyo tudondaguye vy'akanya gato. Umuntu rero yoca yibaza ati none ukuri kuri hehe? Ibuka ivyanditswe na Viktor Frankl, wa mudagi akomoka mu Budahudi, yabaye rurangiranwa kubwo kwandika ivy'amakuba yabonye ahantu hitiwa aho guhohoterwa muri camp de concentration. Yavuze ati kugiriranira ubucuti n'Imana nivyo vyonyene bituma umuntu aba mu mutekano, akumva ashigikiwe mu bugingo bwiwe. Nta handi yoronka ayo mahoro atari mu bucuti bwiwe n'Imana, ubucuti burengeye ubundi bwose. Umwana w'umuntu rero hariho ikintu akeneye kirengeye ibimunezereza bisanzwe n'ibyo yoba akeneye byose kugira ngo ashobore kubaho. Twarumvise ko ahanini umuntu akeneye kumenya no gutahura neza Imana hamwe no kugiriranira ubucuti bwiza nayo. Kubera ko ubwenge busanzwe bw'umuntu budashobora kumufasha gutahura neza Imana, bikenewe ko Imana yonyene ubwayo yihishurira umuntu muri ubu buryo canke mu bundi. Twarumvise ko Adamu, umuntu wa mbere, aho yari yibereye muri paradiso, yari afitaniye ubucuti bwuzuye n'Imana. Yaguma imugendera bakavugana umwanya uhagije. Ariko amaze gucumura, ubucuti yari afitaniye n'Imana bwarononekaye, maze ica iramwirukana muri rya tongo rya Edeni. Kugira ngo ubwo bucuti bugaruke, vyasavye ko Imana yonyene ubwayo igira ico ikoze. Ntaco itakoze kugira ngo bugaruke, n'ubu ntaco itakora kugira ngo tuyimenye. Yatanze ijambo ryayo kandi ridushikira ryanditswe kugira ngo umwe wese amenye ico Imana imugombako. Uyu munsi turabandanya n'ayo majambo y'ivyiyumviro ngenderwako bijanye n'ijambo ry'Imana. Umwanditsi w'ibitabu wo mu kinjana ca 18 yitwa Bernard de Saint-Pierre yari umugenzi wa abandi banditsi bakomeye ari bo Robinson Crusoe na Jean-Jacques Rousseau. Niwe yanditse avuga ati kubaka ukwizera kubakiye ku gitabu nico kimwe n'ukubakira ku capa canke igishushanyo kibajwe, gukunda kubamwo ubutumwa bwerekeye igihugu kimwe kandi kigenda gitituka uko umwanya ugenda. Igitabo icyo ari cyo cyose ni ubuhinga bw'umuntu, ariko ivyaremwe ni ubuhinga bw'Imana. Ivyo yavuze ni ivy'ukuri, uretse ko hariho igitabo kimwe kidasanzwe. Mu madini yose n'imihari yose ya politike ikomakomeye baba bafise igitabo bubakiyeko, kandi baba bafise uwo bizera yabitanguje. No mu vyerekeye ukwizera kwa Kristo niko biri mu ruhande rumwe, ariko mu rundi ruhande ivyanditswe vyera naho bifise igihe vyandikiwe
ntibishingirwa karimbi ku mwanya n'ikirere. Abavyanditse bari abantu, ariko ntibanditse ibyo bigeneye. Ni mpwemu w'Imana yari afise ijambo, abantu nabo bakandika bakoreshejwe nawe. Ivyanditswe vyera birarengeye ubwoko canke ihanga. Bitwereka Kristo uwo ari we, yiswe Alfa na Omega, ni ukuvuga indome itangura n'iyihereza uravye mu rurimi rw'Ikigiriki. Rero Kristo niwe tanguriro n'iherezo. Ivyanditswe vyera bitubwira inkuru z'ibihe bidashira, bitagira itanguriro n'iherezo, bikatwereka ivy'iherezo ry'ibi bihe turimwo. Vyigisha ukuri kandi n'igitabo c'ababayeho, abariho n'abazozejo. Bitwereka Imana y'ibihe bidashira, bikatwereka n'umutima w'umuntu. Wemeye guca bugufi ugakurikiza ivy'ivyanditswe vyera vyigisha, n'ukwakira inyigisho zifatiye ku batwitangiye imbere, ntaco buza ko kikubera igitabo kijanye n'iki gihe naho ugeze mu kinjana ca 21. Umwanditsi yitwa Bernard de Saint-Pierre aratwibutsa yuko ibitabo by'abantu byose usanga bishinguye akarimbi kuva bigisohoka. Akarorero ni ku bitabo by'inyigisho zitandukanye, usanga agaciro kavyo gasigaye kamara umwanya urume rumara, maze inyuma y'igihe gito ugasanga biratitutse, hakaguma haza ibiharawe bijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi. Ibitabo rero n'inyigisho ziri muri vyo biguma birengana bisubirirwa n'ubumenyi bushasha. Ariko ku ijambo ry'Imana siko biri. Igitabo c'ijambo ry'Imana arico Bibiliya ni igitabo ca mbere gikomeye mu isi yose, kandi nico gitabo ca mbere gisomwa kuruta ibindi bitabo byose byo mu isi. Ariko naho ari ico gitabo ca mbere gihambaye mu isi, ni naco gitabo kigwanywa kandi gisuzugurwa kurusha ibindi. Niko biragoye gushoka utahura ivyanditswe vyeranda ariho ugitangura kubisoma. Ariko ico womenya ni uko ivyanditswe vyera bitagenewe abantu bamwe gusa. Nk'akarorero novuga ni uko bitagenewe abanyabwenge bize amashure bonyene. Ijambo ry'Imana ni rya bose. Inkuru n'ubutumwa buri muri Bibiliya ni ubutunzi bukomeye. Igitabo c'ijambo ry'Imana Bibiliya kigizwe n'ibitabo 66 kandi kimwe cose kirigenga. Mu binjana biheze ntaco Satani atakoze kugira ngo ico gitabo kizimangane, ariko vyamutaye kuwa amazi. Hari n'ibihe hashingwa amategeko yuko abafise Bibiliya bo kwicwa bose, mbere bakanaturirwa babona. Ubwo bwicanyi bugayitse bwasize ubwoba bwishi mu bantu, kugeza aho umuntu wese yarasigaye agerageza kwigizayo Bibiliya uko bishoboka kose kugira ngo ntibayimufatane. N'ubu munsi mu kinjana ca 21 ivyanditswe vyera biratinywa, kugeza aho mu bihugu bimwe bimwe usanga bitemererwa no kwinjira. Ariko rero akamara ivyanditswe vyera vyagiriye amahanga mwamwe ntikodondogwa. Uwundi munyabwenge wo mu Busuwise yitwa Alexandre Vinet wo mu kinjana ca 19 yabaye rurangiranwa, kuko mu vyo yandika yashira imbere uburenganzira bw'umuntu wese bwo kubahirizwa mu kwemera kwiwe. Aho yari aherereye mu ntara ya Vod, niwe yavuze ati, ukwizera kwa Gikristo ni imbuto nziza y'ukwidegembya yatewe mu isi. Uko kwemezwa neza yuko ivyanditswe vyeranda ari ijambo ry'Imana, niko kwatumye abakristo bo mu myaka ya kera y'ubwicanyi n'ubusambanyi bukomeye baboneka nk'abaje gutabara mu bisata bitandukanye by'ubuzima. Abakristo nibo bafashe iya mbere mu gufasha kurandurana n'imizi ububisha bwo kudandaza abantu, abo bita abaja, bwakozwe mu binjana biheze. Guharanira agateka k'abakenyezi, barongeye bigisha kugira ikigongwe imbere y'abagowe n'abababaye, ukwitaho abagwaye, abasaza n'abamugaye, kubaka ibitaro n'amarerero y'imfuvyi, kugwanya akaboregwe, ubumaraya n'izindi ngeso mbi. Mu bakristo niho hatanguye kuboneka
amahirwe yo kwigisha abana, harimo n'abana b'abakene cyane. Abakristo nibo bazanye imihari n'imigwi y'abagiraneza bugwaruka, imihari yo kurwanya akarenganyo, imihari itabara imbabare nka Armée du Salut, Croix Rouge, eka n'izindi. Kandi nibo bazanye imihari yiyemeje gutunganya ingene abari mu mabohero n'abahuye n'intambara canke ibindi vyago bofatwa. Ibikorwa vyiza nk'ivyo vyatanguwe n'abakristo, vyahavuye bibandanywa n'abarongozi b'ibihugu n'imigambwe canke iyindi mihari yabo. Ariko inkomoko y'ibikorwa vyiza nk'ivyo ni mu kwizera kwa Gikristo. Hari umunyabwenge umwe yitwa Leki wo mu kinjana ca 19 yari yaranonosoye ivy'akahise, naho yari yararahiye ko atazokurikira ivyo kwizera vyitwa ngo bivuka ku Mana. Yahavuye yandika kuri Yesu Kristo avuga ati, Yesu Kristo niwe wa mbere yabaye icitegererezo ciza mu ngeso nziza no gutungana bihebuje. Si ivyo gusa, niwe wa mbere yabaye icitegererezo ciza cyo kugororoka. Yarahinduye ibintu vyo mu buryo butangaje, ku buryo atawoba yihenze avuze ko inkuru ziwe zo ku myaka 3 yamaze yigisha zafashije mu guhingura abantu no kuzana ugutunganirwa kurusha amajambo meza n'impanuro nziza z'abandi banyabwenge bose bo ku isi. Iterambere ry'ubutunzi turazi ukuntu rikenewe uwo munsi, ariko naryo nyene rirahuye n'ibintu biranga ukwizera kwa Gikristo, na cyane cyane ukuba imvuga kuri n'ubugororotsi. Mbere no muri iki gihe hari umunyabwenge akomeye cyane w'umunyamerika yitwa Francis Fukuyama, yanonosoye iby'imibano, yanditse byinshi cyane yerekana yuko ukwizerana abantu bagiriranira ariko nkingi y'iterambere ry'ibihugu. Ingorane z'ukwinubana no kutizerana mu rudandazwa ni icyago gikomeye gituma n'iterambere ry'ubutunzi rinigirwa mu menshi. Nayo ivyo kwizerana niwo mushinge w'ubucuti hagati y'umuntu n'umuremyi wiwe. Ivyanditswe vyera rero ni igitabu kidasanzwe. Reka rero turabe ibigize ico gitabu gisa n'akazu gatoya k'ububiko bw'ibitabu, aribwo twokwita igitabu c'ibitabu. Mu vyanditswe vyeranda dusangamwe ibitabu bitandukanye kandi vy'uburebure butandukanye. Hari ikintu gitangaje cyane, nukubona ukuntu impapuro za mbere za Bibiliya zifitaniye isano n'iza nyuma. Ivyiyumviro biseruka mu ntango ya Bibiliya biguma bigaruka uko bandanya kwinjira muri ico gitabu, bikaja guherahezwa mu gitabu ca nyuma ariko ivyahishuriwe Yohana. Ibivugwa muri Bibiliya rero bifitaniye isano naho igitabu kimwe kimwe kivugwamwo ivyiyumviro bitandukanye. Kuva ku rupapuro rwa mbere kandi ku murongo wa mbere, Imana irimenyekanisha nk'iyamyeho kandi izokwamaho. Urutare rutomenwa rw'ibihe byose, Imana igororoka kandi ikunda abo yaremye. Igitabu c'Itanguriro ni kimwe mu bitabo 66 vyo muri Bibiliya. Ni igitabu c'ivyagezwe kandi cyumvikanamwo ivyiyumviro nyamukuru vyo muri Bibiliya. Inyuma y'ivyo kurema, kuva ku gihimba ca kabiri, turabona abantu babiri ba mbere batanguye kubana, tugaca tubandanya tubona inkuru z'ibintu by'ukuri bitwerekeye vyerekana igicapu c'ubuzima bw'abantu. Kuko Imana iritaho ukubaho kwacu, naho twoba tubayeho nabi cane, kandi iritaho kugumana natwe mu bucuti bwayo, mu bucuti n'abo yaremye. Bibiliya ntikivuga vyose ubwo nyene, ariko kimwe kimwe cyose kigenda kivugwa ku gihe caco, uko ibihe bigenda bikurikirana. Kandi uko ushishikara kwinjira mu bitabo vyo muri Bibiliya, niko ushishikara gutahura. Ahubwo niko bimeze no mu bidukikije mw'isi. Ubwa mbere haraba ibimera, hanyuma bigashurika bikama, hanyuma imbuto zikaboneka. Niko tubona umwanditsi atoranywa n'Imana akagira ibintu ashikiriza avyanditse.
hari aho rero nk'inyuma y'iyindi myaka myinshi Imana ihagurutse uwundi akabandanya arongowe na mwemu wayo akunganira ibyo uwundi yari yaranditse kandi haheze ibinjana byinshi kugeza aho wumva ko ikintu cyari cyarahishuwe kera giherahejwe. Muri Bibiliya kuva ku ntango kugeza ku iherezo ikintu nyamukuru kivugwa ni ugucungurwa kw'abana b'abantu, abantu bagararije uwabaremye bakaba basibiwe. Imana iragomba gucungura no kwigarurira abo bose babyifuza. Ikindi Imana yerekana ishimitse ni ukuntu ukugarariza kwacu ari kurekure mu nyonga zayo. Imana ntibona ukugarariza kw'abantu nk'ikintu gitoya kimwe umuntu yovuga ko arengana, ibibona nk'ububisha. Uko gucungurwa guhagaze kuri Yesu Kristo yaje mu isi kugira ngo aducungure. Twarabonye yuko ivyo bitabo 66 bigize Bibiliya bigabuwe mu bice bibiri nyamukuru, ni ukuvuga isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Ibitabo byo mu isezerano rya kera biri mu migwi 4 itandukanye. Ubwa mbere hariho ibitabo 5 vyitwa ivy'ivyagezwe vyanditswe na Mose, haraheze imyaka 3500 irenga. Ivyo bitabo uko ari 5 biratwereka Imana rurema itavuguruzwa, iyera kandi y'inyembabazi. Ivyagezwe biraboneka ko vyakomotse ahantu ku isoko y'ubugororotsi. Nta kindi gitabo na kimwe mu isi cogereranywa n'ico. Raba nawe vya vyagezwe 10 ukuntu vyerekana ukugororoka, bikaturangira ibyo dusabwa n'Imana n'abavyeyi, inshuti n'abagenzi, tukamenya ibyo dutegerezwa vyerekeye abakozi, abanyamahanga, ubutunzi bwo mu isi, ubuzima, ukuruhuka, agateka, ukuba imvuga kuri, kurusha uko twobisanga mu bindi bitabo byose bikoranye. Ubutungane buboneka mu vyagezwe vya Mose burarengeye ubwozanwa mu yandi mahanga yose n'abarongozi canke abanyabwenge bahambaye bo mu isi. Ibaza ukuntu ivyagezwe vya Mose vyasubije abantu ku murongo kugeza aho uca ubona n'ingene ubutunzi n'imibano vy'abantu bitunganijwe neza nk'uko Imana igomba. Ni ukuvuga aho usanga n'ubutunzi bw'igihugu ca Isirayeli bugabuwe neza igihe cyose haheze imyaka 50, igihe cyo guhimbaza yubire. Mbega ninde muntu w'inyama n'amaraso yari kwiyumvira gushiraho amabwirizwa agororotse nk'uko? Ibitabo vy'ivyagezwe vya Mose naho ari 5 usanga kimwe kimwe cyose gifise ubutumwa bwaco budasanzwe gishikiriza. Igitabo c'Itanguriro nk'uko tumaze kubivuga ni igitabo c'amabwirizwa kandi gitangurira ku nkuru z'ukuremwa kw'isi n'ijuru, bikaba bivugwa mu 31 gusa. Hanyuma turabona ibyo kuremwa k'umuntu. Igitabo c'Itanguriro kiradusigurira ingene abantu bose bakomotse ku bantu ba mbere babiri babanye, aribo Adamu na Eva. Hanyuma hakabaho guhona kw'abantu kubera ubugarariji bwabo, aho bagararije umuremyi wabo. Abantu batanguye kuba mu isi baranduwe n'umwuzure w'amazi, kiretse Nowa n'umuryango wiwe. Ayo niyo majambo ari mu bice 11 vya mbere vy'igitabo c'Itanguriro. Kuva ku gihimba ca 12 niho hatangurira inkuru za Aburahamu, sekuruza wa Isirayeli. Iryo niryo hanga rivugwa cane mu bitabo byose bikurikira kugeza mu isezerano rishasha. Hanyuma y'Itanguriro haca haza igitabo cyo Kuvayo cerekana ukuntu ihanga rya Isirayeli ryavuye muri Egiputa. Hari sinema yitwa Ivyagezwe 10 ivuga neza izo nkuru. Haca hakurikira ibitabo 2 arico gitabo c'Abalewi n'ico guharura, vyerekana neza imigenzo yose ijanye no gusenga Imana uhoraho. Haca haza igitabo ca 5 ca Mose arico cyo gusubira mu vyagezwe,
kigaruka ku mateka n'amategeko y'ivyagezwe ku rungano rugira kabiri rwavuye muri Egiputa. Havuye ibitabo vya Mose, haca haza uwundi mugwi w'ibitabo 9 vyitwa ibitabo vy'ivyabaye, les livres historiques. Ivyo bitabo biravuga inkuru zabaye ku Bisirayeli kuva bashikiriye Palestina. Turabona n'ukuntu bagiye bagarariza Imana, n'ukuntu yabahanye kugeza aho yemera ko batwagwa ari nyagano i Ashuri mu bwami bwo mu buraruko mu mwaka wa 732 imbere ya Yesu Kristo, ni Babuloni mu bwami bwo mu bumanuko mu mwaka wa 586 imbere ya Yesu. Bahavuye bemererwa kugaruka mu gihugu cabo mu kinjana ca 5 imbere ya Yesu. Aho n'igihe abaperesi bari ku ngoma. Inyuma y'ibitabo bidondora ivyabaye, haca haza ibitabo 5 vy'ivyivugo n'ubwitonzi. Kimwe muri ivyo bitabo ni igitabo c'indirimbo, kikaba ari igitabo cuzuyemwo ivyivugo vy'urukundo rw'abantu rw'uburyo bwose. Hakabamwo n'imirongo mengo irimwo imvugo y'ubushirasoni. Ikindi gitabo ni ca Yobu, uwahavuye acibwa ko umugani, aho abantu bavuga bati ubworo nk'ubwa Yobu. Hakaba n'ibindi bitabo 2, igitabo c'imigani n'igitabo c'umusiguzi, birimwo inyigisho nyinshi cane ku bintu tubamwo mu buzima bwa misi yose. Mu gitabo kigira 5 arico Zaburi, abanditsi bavuga ururimi rw'umutima ubabaye, ukekeranya, umutima utabaza, uvugana n'Imana, wigina intsinzi, wuzuye umunezero. Umugwi wa nyuma w'ibitabo vyo mu isezerano rya kera ni uw'ibitabo vy'abahanuzi canke abavugishwa n'Imana, ukabugizwe n'ibitabo 17. Ivyo rero ni ibitabo vyo kugabisha Abisirayeli no kubaburira ku bihano biri imbere yabo kubwo gusenga ibigirwamana. Ikindi nuko ivyo bitabo biri mu buvugishwa bw'ibizoba muri kazoza, kandi vyinshi bikaba vyaramaze gushitswa. Ku vyerekeye ukuza kwa Yesu Kristo, haraharuwe ubuhanuzi bushika 333 bwashikijwe igihe Yesu yari ku isi, harimo n'ivyerekeye ivuka ryiwe ry'igitangaza no gupfa no kuzuka kwiwe. Inyuma y'ibitabo 39 vyo mu isezerano rya kera, ku bakatolika hoho bishika 51, haca haza ibitabo 27 vyo mu isezerano rishasha. Vyose vyatanguye kwandikwa mu rurimi rw'Ikigiriki, niko rwari ururimi rwavugwa na benshi. Muri ivyo hatangura ibitabo 4 vy'ubutumwa bwiza burimo inkuru zitangaje za Yesu Kristo. Umwe wese avuga mu buryo bwiwe bwite uko Mesiya uwari yarasezeranywe yarakwiye kuza mu isi, yigize umuntu aciye mu ihanga ry'Abayuda. Muri ivyo bitabo turabona inkuru zo kuvuka kwiwe, ubuto bwiwe, inyigisho ziwe, ukubabazwa kwiwe, ugupfa kwiwe, kuzuka kwiwe no kuduzwa kwiwe mu ijuru. Abanditse ivyo bitabo barabigishwa biwe, babanye nawe kandi baramukunze bidasanzwe. Banditse ivyo babonye ataho bahengamiye, kandi n'umutima wo kubaha Imana n'abantu. Biratangaje ukuntu bose bavugishijwe ukuri mu kudondora ivyabaye kuri Kristo, umwami n'umwigisha wabo, cane cane ivyo kubabazwa kwiwe no kuzuka mu bapfuye kwiwe. Abo banditsi barerekanye ivyo babonye ataguhengama, kandi babanye n'abantu benshi babibonye, ariko batari biteguye kwakira uko kwizera gushasha guhagaze kuri Yesu Kristo. Abo banditsi barerekanye ivyo biboneye ataguhengama, kandi babanye n'abandi benshi babibonye, ariko batari biteguye kwakira uko kwizera gushasha guhagaze kuri Yesu Kristo. Nico gituma abo banditsi hamwe n'abandi banditsi ivyo mu isezerano rishasha bagerageje kwiyubara ngo ntibandike ibitari vyo. Ahandi hoho bari kuba bahaye abansi ba Yesu akaryo ko kubagiriza
ko banditse ibinyoma. Ariko ubukomezi bw'abo banditse bwongerejwe nuko ibyo banditse hari n'abandi benshi babibonye ko ari iby'ukuri. Nico gituma abanditse ibitabo byo mu isezerano rishasha batakunze kuvuga gusa bati ibyo bintu twarabyiboneye, ariko kandi barongera bakavuga bati nk'uko mubizi na mwebwe. Turabye nko mu byakozwe n'intumwa igihimba ca 2 umurongo wa 22. Ivyanditswe rero turemeza yuko ari ukuri, kuko iyo bakandika ibitari byo canke bakarenza urugero, abansi babo baba bararose urwitwazo. Muri ivyo bitabo by'ubutumwa bwiza turumva Yesu Kristo atwigisha gukunda abansi bacu, guharira abatugiriye nabi, gusangira n'abadafise, kuba imvuga kuri no kuba twiteguye gutanga ubuzima bwacu ku bwa bagenzi bacu dushize imbere ubugororotsi. Ibyo banditse kugeza n'ubu turi mu kinjana ca 21 biracari ubutumwa bwiza bw'akanovera ntangere, kandi n'ivyo vyandiko bisomwa kurusha ibindi vyandiko byose vyo mu isi. Reka turangirize hano kino cigwa cuno munsi muri ibi vyiyumviro ngenderwako vyo muri Bibiliya. Tuguhaye kaze mu cigwa gikurikira, tuzobandanya kwiyumvira ku bindi bivugwa muri iki gitabo c'ibitabu kidasanzwe. Dusenge Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira yuko watanze uburyo bwiza bwo kumenya ibyawe biciye muri Bibiliya. Warakoze kuvugisha abantu bawe bakandika ibyo ubahaye. Uyu munsi ndasengeye umuntu ariko arakurikirana kino cigwa n'ufise Bibiliya imbere yiwe, kugira ngo agire inzara n'inyota yo gusoma ijambo ryawe, kandi nawe umuhemu yera wo kuyitahura no kuyitondera. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amen. Cigwa cacu cuno munsi igaruke ngaha, naho ubutaha mwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu 2 uturongo 2 duhengetse ttb akaburungu twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.